Blaza. Ima makarama. None wowe kubibona. Ngo baramukubise ngo bakorora madango ngo acara mu njyango kurugucafuza bari gucafuza bari cyane batandukana. Taka ibintu byo kurya umuntu ngaho kuri Steve nta muntu wanje. Bajya bahungu. Kuba umuntu arinda yipfirako. Ayipfire biba byagenze gute. Bari cyane abayate bavuga 1 million views sanzwe no muri wa mbere yakoze biga bintu ku mwanya muto urwimwe donc ariko indirimo ziwe ijya ndirimo birajanye na zijya views bon en fait iyo nkuru gezweho kandi kiravugwa cyane ni inkuru ikunzwe kino gihe bon sinaba kiko irababaje ifungire gatangaza abantu gatwihire cya buntu iyo bariyongeza muri ndasiyo abayakantu bariyongeza nyaburu umuntu avuga utuntu akwiye kumutahura yambara iyo minota ibiri akayimukundira ukonye promota kiyacha kiragushike kwero ufise umwana mwigeto agacha gufirako ubufunzwe ndaguye ibintu byashikiye boya nta Fernando na Augusto ninda kazi Carmina Rinoche nimera Sadbi Every story matters. Hello STV fans, murameze fresh, Jenny Good. Ngire bon appétit. Ako jenda ifise tu, ko good. Ko ya indya ziryoshe cyane. Ngire mfa kurya sinzi n'izina ryayo. Avita ubunure. Mariko. Yanyo ya mbere ndi ubunure mze. Ubunure ni kirero. Ubutumutumu bw'ingurube. Ariko buryoje fo. Ibyo mu nda vy'ingurube. Ubutumutumu bw'ingurube. Kandi buraryoshe sana by the way. Kumwe na Yan Hamboman, kumwe na Rani Promoter. Kumwe musani yazimi. Musani wawe yamuveteje. Yamutwaye ingano. Zamura abasari mukorana. Nona musani. N'abavimvye mukorana. Yakwivye ntuze. Inyota. Imigisha. Bavuga ubuno abandi n'amakomande baratonda. Miduga rano bwana no kwapa. Abashije kwa deputy Andri. Banavuma ga story. Bako story moya iko hits siko moya. Habure kama kwanda baramutse. Hari stories zibiri. Baramutse cyane kugira stories zibiri ziri hits mu Burundi no muri Tanzania. Kuzi ba Steve. Je nitwa Andri Promoter. Ubwo ngumutane kwa Twitter kizimya moto France Rap Killer. Giserwa kwa ntwari kimara wa muziki w'Urundi. Mr Igifiki nini? Kano kanya ndi kuri STV ngende umutumire. Inyuma y'imisi myinshi tutaboneka kuri kamera za STV bari matsinze kwa amazi imisi badako bari amazi imisi bako nayo iganiro cyabo na Jinera megishasha andi rero uyu munsi rero twaje kwiterera inkuru mu Kamenge muri nawe ngiye nababwiye ati rero ndimo mbashaka ko dukora iganiro ciza tugende muhira Kamenge je ndivukira no nganye nabwo ati rero je ndagenda bekere ingya zankujije ingya zandeze abaro tuterame bacha barazangaye kandi midimba ariko ndirira ubunure nimpamvu rero turi ngaha nitwigira tunani inkuru ya mbere ivumye ni Arsene Bucuti Arsene Bucuti na Vital ngo Vital yanga izinze Vital nimba yakintu sinzi kugisigura mu Kirundi nimba ari giki chayi yahu nimba ari kuyahura nimba ari kwishikana Chini bazaneza bo amakuru agezweho mu muziki cyangwa no muri entertainment ni menshi cyane sivyo ni menshi cyane rero mu gihe ari menshi cyane kuya Arsene Bucuti cyamera mbere umuvugizi wa Vital kuya umuvugizi wa Vital yateza gushama ibirongo kugira equipe y'ibiro y'inguvu turekere amakuru abari muri branding kandi je imipira navyo menya cyane jema vy'abasani amakuru y'ukuri rero atavyo byo kwigirisha no kwiyongeza umujama nimba ari wo mu Imakamba yaraye yapfiriye ku rugamba yamungura we n'intwari ikiriyo kiri habiri mu Cibitoki nimba ari kuri 12 nimba ari kuri Kombya mu Cibitoki mu ca Bujumbura bizigura ko ari wahabiri no habiri gute yabanje kwanza agenda imva yaba mu Cibitoki ndibaza ko yigeze ku bintu kwari umukobwa ngiye kumumesha ciao gamuca makwero gamuce mu je nibaza ko arifise ibintu yari yanyoye wo niko bavuga ngo yari iboro yari ibinini yayishikanira yari ibinini doze zibiri none hakintu je natahura ko umuntu arinda yipfirako
ayifire biba byagenze gute Okubari biba cyane cyane abayate bavuga ko hari imiti banwa kugira ngo mara umwanya munini yewe n'imidemu yiwe itabiryohererwa acanga umuti kugira ngo arambe aho naho urazi ikintu aca yiyongera iyindi ya kabiri kugira ngo aho urazi ikintu kiba cyabaye yani kandi baza iyo ubikoze cyane ukamverisa cyane donc sikaveza nuze i pepu sivyo yosanga yari ndasi nibaza kucupa bakandi bavuga ngo umutima wahagaze umutima wagara gute none kubera ko ijya doze wejeje urahemagirika nkako muri kurakora unwa nka kaeneje rero iyo umuti unyoye kajya kamwe karakwira n'ibyo uko uciye wongereza ubumva ubugize overdose urengeje umutima uciye wiruka cyane donc ushobora gushwagara iyo usanzwe muga ndibaza isigwa bon en fait iyo nkuru igezweho kandi kiravugwa cyane ni inkuru ikunzwe kino gihe bon sinabwa kiko irababaje ikongera igatangaza abantu ugapfira umuhungu yapfuye akakora imibonano mpuzabitsina n'umukunzi wiwe umwe mu makuru ashobora gutoza bajya abantu babiri bavanye kure abonye udufoto twabo twa kera bari kumwe ubwo je kibazo ca nibaza niyo umukobwa nk'ubariye kumva z'amatoho ico kiyasho kinagushikiye kubera ufise umwana mw'igeto agaca gupfirako ubufunzwe naguye ibintu byashikiye ntitubavuze cyane tuvyira akaboze na mutoye wa Nice biragomba gusa n'ibintu urabyibuka niko byagenze yapfuye niko byagenze bamutoye aboro kumuhungu yapfuye kumuhungu bakaba bavuga ko bari umuhungu bari kumwe umusheri wiwe byari byigora ariko iyo dosiye rero kugira uyive imbere iyo dosiye kugira uyive imbere biba bigoye naho tuvuga ngo ucuvuga ngo yapfuye banyoye imiti impanuro twokura muri gasitoye none bariya ikintu cya mbere kwanza cyembo hayoza nk'ijoro tumwagiriza atari ivyo kurandira avuze ngo bavanye kure uwo mukobwa ntiyari asanga wazi febrese w'umuhungu kugira basamubase kuko ntabwo amafebrese umunsi wo gupfa ngo niwe yatumye none ni irya mbere bari babikoze oya si irya mbere ndumva ryari irya kabiri kuko irya mbere yamubwiye ngo ntiyamukwiriye niko histoire imeze yari irya kabiri abantu babonye udufoto twabo twa kera bamaze kubona kuri iyo nshuro n'indi minsi bari mu biti wari irya kabiri kuko ngo abandi bahungu bose nta n'umwe yigeze amusatisfeza ubu rero bari bahuye urabyumva bayigira ubungu acamubwira ati nawe ntacyo wakoze acamubwira ati tuze duhure next time ndakwemetse acaza yanyoye uwo muti ibyo byose ni uwo mudemu yakutse cyo kibazo rero impamvu rero nibyo ariko birasukira katwirire cya buntu iyo bariyongeza muri ndasi yabo y'akantu bariyongeza nyabura umuntu avuga utuntu akwiye kumutahura nyamba ariyo minota ibiri akayimukundira uko nyene promoter sinibaza promoter excuse gato ndamujama je nibaza yuko ko agiye umuntu ashobora gupfa atari gahunda n'imwe atabone kwanza afata atangure ko bishoboka cyangwa usange barashwanye baragwana barakubitana ntawamenya cyangwa agafatana bwana mukore kuko byose cyagafatana mukoshi nyine mukoshura kugwamo umwana ushaka ngo umukoshura kugwamo kandi ivyo urasigura uca wishika ngo ati jewe ndaje ati ndi ngaha usaba ari imyo mu Burundi basigaye bakreye utuntu nk'aka kaboro bakagize big deal Mr Champagne nawe yandikiye Kylian Mbappe nayo urabona yamandikiye kuri Instagram yiwe yabigize ivyo no kwa Cristiano amaze kumwandikira acamwishura acamwishura Espanyol ni Portugal yandikiye Mbappe ngo amuhaye table kubera yatsinze igitsina je bintu nyibi bana nkajya ngari promotion ya show yiwe kandi ikintu ciza bisaba yuko mu muziki tutora gutuntu twinshi ubona nk'ubu amakuru ni menshi mu muziki nk'ubu turafise amakuru ya Fernanda ba Augusto n'abandi n'abandi Sharon abantu bacaronga ibyo bibasaba tutonye ibyo tuvuga tutonye ibintu tuvuga tutonye ibintu nyene tubone tutakariza ku mwanya hamba gatabituma donc bituma turonka amakuru menshi tubanza kuronka amakuru menshi umuziki wacu cugira power kandi cugira power land no mwanya ari ikintu cyahindutse muri blaza ima makarama
chukua. Ono wame dudu. Anitire mababo. Ama kitabazi. Yo biboro misi bikurai. Landry. Ikibazo cy'umuriyoni w'amaviews. Caratakaye ubu si kibazo cyane. Bo abasani abarimvye abarundi kano kanya bakora cyane. Ko bararenga 10. Barakora cyane nkasadbiya kwije umuriyoni mu ndwimwe yarakuje afite umuriyoni w'amaviews. Ni ikintu kidasanzwe. Naho muririmbyi wa mbere. Turakwiye gushimirana n'iyi mihura yo ngaha mu Burundi. Kuko ikintu cyari cyishe ariko hari akandi kantu uvuze umugena wasa nivyo kuko bavuga ati baca bigura utumega twa ubuguze ugura byose connection nawe bitarakunda neza dufite connection mbi tubivuge dufite connection mbi connection biragenda neza ariko nyine cyubahiro yagize yarashobora gushiraka amasezerano n'indi shira hamwe tuzoshobora gukoresha connection ya no tuzokoresha connection yo muntu ya satellite urumva mu bindi bakora gasap n'indi shira hamwe byo bajama babazungu batuzaniye rero tuzokoresha satellite aho turanashima burya tuzobironka ni buke tushime n'amatara ubu carakemutse mu yubu cyacu babimeze neza rero ndakubwira iby'amaviews 1 million views sanzwe no muri mvi wa mbere yakoze biga bintu ku mwanya muto mu ndwimwe donc ariko indirimbo ziyo ijya ndirimbo birajanye na zijya views birabera ndirimbo irakaze mugazi none sanzwe biga mbere bakoze umuziki mwiza ndemeye si hit bon ndemeye si umuziki mwiza kutafite zijya views Harmonize yakuze umuriyoni mu masegonda 30 abayaboostinze ngabo ari muvuga ngabo muri mvi y'umurundi azironse ugati ebana ni deba ndende n'ubostinga si bibi baboostinga ku mafaranga urati noze ku boosting ntiwunguka biraryoshe ku boosting indirimbo ikunzwe abantu bayikunda jewe abamvise ubushobozi jewe n'abarundi abantu ariko akenshi bazi ko Berisimizi wavuze miliyoni 10 ubiravye neza izo nazirenza indirimbo mperuka kubona yasize hasi ngega ndirimbo ijya Brock but famous ijya ari muri ipi yaje abapeti bakorera kwa Alex ni kera mugabo rero yarababwiye gihe ashaka gano kumera nk'uwafasha ashabemera yuko azobakorera video ico gihe bayapetse nabo bacirondeza rumba bumvise umuntu aza kubakorera video aza kubakorera video yo reka kino cyambere gihora muri vyo murundi ni video aronse unamukora video avuga ati nakubara uwo ndo manager uwo sasa bagenda arakamera ibintu igihe kirimbo kinakamera nabi yani gushira no hanze nta nakara nivanze kara nigiziki kuyishyira hanze twobyita gute yashatse kuyishyira hanze sese kutwereka twebwe yuko bazinanye ivyo bintu dike bafite byinshi bazinanye imyaka myinshi kuyerekana yuko bazinanye ariko kwari gucafuza umuziki w'u Burundi cyane n'abarimvye barundi kubera ufashe ukarungika audio wavuganye n'umuntu sinzi ko banabivuganye arashobora kuba yaranayifashe kwanza giya audio yaranayifashe yamudemo ashaka hit natwemeze aturungikira iyo ashaka trending none wowe kubibona ngo baramukubise ngo bakorora madango ngo acara mu njyango kurugucafuza barinze gucafuza je ujo ndibaze ko yiri codinze muzenye je ujo yarayifasha mugabo rero abana naboneka ari base koko abifise mu ruhande ibaze bon wenyene deja nisho nibikuriwe kuko urumva shumenga numva abantu bose baramunja kandi iyo myaka ngo je nshaka duhungo twe bujumbura ngo twibujumbura ngo twishakira mu diaspora ngo je no tubura hari ibintu bimwe yavuze byari muri gaudio bimutesha agaciro nari kuca barangira tuwa akaja ku live n'abadumba akaja atwenga aca rekura n'ijya ndirimbo ni ibintu yashaka kwerekana yuko yashaka promoting indirimbo yibaza yibaza ikintu yibaza ko yahejeje arico bije kuri Gusto na Fernando nta nakimwe cyavishe ko bagena aba star ikiyo cha jamii ijo jewe nazi Gusto na Fernando baracari muri Love Music cyane batandukana ataka ibintu byo kurya umuntu ngaho kuri Steve nta muntu wandi bajya abahungu ntibakiri kumwe ndashobora kuba batakiri kumwe kuko umwe nakakora ko gwavyiyo mugaje mu biganiro twagiye turakorana je bambwiye yuko baragusomeye ari ikibazo c'umwanya burumva kuri vyiwe barindire kontra barindire ngo kontriere no kontra ntirahera umzo yawe imyaka barindire kontriere aba bakore imwe vyiwe en fait barafise kontra anu bita muri DB music kwa Dom Bright kaka jama
naka diaspora baca bambwira rero ngo bavize yababwiye ko badashobora gukora kandi ngo basore bivuga byari nyene biratahuritse nyene biramvage nyene by'ibishetani nyene biramvage bidasobanutse ariko musika avuze we rushobora gupinga uko nibo biraba ndamumviriza ariko mu vyo ikindi kintu namubajije ujya mudemu mugihe je twakonye igano ujya mudemu nawe waje ati none ibintu kontra zabo bagiye kontra zabo zatumye bose bigabura wowe vyagenze gute witwe manager wabo cyangwa managing mu gihe kontra yabo tarahera kandi gushika n'umwanya itarikira ifise byinshi ikibafata kwa kujya gusa mwari inshuti gusa canke nuvumenga nawe nasigurira ibintu nyene bitajanye tu nyene bitajanye ariko hagati uwo kubaza akabazo kamwe koroshe cyane umuntu wese afise wakunda akaba afise no wemera burya nta muririmbyi udakunda ariko wemera arahari je bari byose ndabakunda ariko urashaka ntubemera kumwe ibyo nibanga ryanje ibanga ryawe ariko ndazi ntubemera kumwe turabivuga boya nta Fernando na Augusto nindakazi kimwe ndatuvuga tujambo twinshi mu karere ushaka yama intro yawe ukata Fernagusto ndabazi usanga nangore ngo urumva ngo ucuka katapa ucuka tango ni Fernagusto urumva nawe uzokata gutera Fernando Mr. Gusto Melanin Nacho Mr. Rero ngene bimeze bajya abahungu bose ngira mwene Berisima ninde bose barakaze mwene Berisima ninde ko warimvye sinuze si Fernando yakore niko nzoshira muri akonye mwene Berisima yawe azokata mwene Berisima ngira gura baravyumva ko twabize pase naje carabikaza nakapase umuhungu ntankwegera Mina katia pale mwenye kipindi ifoke kifuatilie to naingiza ubwoba ngo wavuza ijyanyuma ya Rinoji kandi aje ndayifise terazo none wayi kuwe ngambo ati wayi umutundu mengo birachapa nachovoka kale wayi mwa sasa baje wangu baramachingana ona ko ari umwe arimba ico bita Vando Tete donc Vando Tete ni byaje yo mu mutwe gusa je singi umunwa hari umuntu ahayibongoza ari mu mwari umwanditsi mwiza kurusha uwundi oya bose baramachingana none ushimenya gute mu gihe okay uvuze ngo ari umwanditsi mwiza kuruta uwundi umwe afite indimbi ifite umuriyoni w'ama views miliyoni 6 z'ama views sivyo uwundi nawe asindirimbo ifite ama miliyoni y'ama views kuri YouTube wawe nawe afite miliyoni 6 haraje umuntu wicaduka avuga yuko ngo yamwandika iyo ndirimbo undi nawe urumva ni ibintu biri amvage biracanganya nenga ucomenya ngo who is the best bage bahungu ahubwo bari kumwe bashize amajwi bose hamwe ibintu byabo biramachingana baracubatse ahubwo sinzi cabiteye ariko nivyo ngo biragoye abaririmbyi babiri kugumana aho twabibonye hose urabizi kuvana kandi bari barasubiye kandi banavukana umwe ni tumbu mu Adamu mu ngo bagomba kunyica nguva kera ngo bikanka bibigwa n'inshuti bikibibaza we love je cyo basabira nuko mwese bandanya akora umuziki wiwe nico gikenewe gwize n'abasani nico gikenewe ahubwo mwese ukora ukavyumva mwese ukora ukavyumva kubera yuko zikuvyumva biraguha n'amahoro mu yakoze indirimbo na Rinoji kera mu yakoze indirimbo na Rinoji kera ngo yarazimye yaramutwaye inyota ho warigeze kwaka Como se llama underground? Hari mara underground. Hago ndi bari bacironde. Ifise gihumbi c'amaviews. Nakirenza mbe. Kweli. Aje mu bijuma. Aya. Nayo micumi kera ari nuje arakaze kurusha Rinoji ico gihe. Afsaka nunge. Abane bamubesha magume muri rap. Baguma rapura. Bamubesha guma rapura. Urya mungu niwe yabikunda. Tugenda tubonana Rinoji twahuriye ahantu muri Chile. Nari muri Chile n'abajama asharaza tutangura freestyle. Nararikana hibongoza nawe agakubitiki hip hop. Mwabeshana sha. Dupangana iki. Taniyo sabuni nani? Kadukora umuziki. Cedura kwande kwajibu ndibuka. Kwajibu. Nije natanga. Yaraposi ndimba. Nije natanguye kuri code. Rinoji yaraposi.
yo ipostinga none ari platform ya Rafis yarayifise yahe ayizi ntawe yarafise atabura kuronka igihumbi cy'ama like kuri IG hirya hejo muri iyo minsi hetse oya ni Ninoji mbuga ziwe zaduze kuri Legend yari ikintu nahura n'ikintu yari underground nka wewe nawe nyine indirimbo yiwe yari underground nka batarahura n'abatananigwa wafise Platoni niya petit twa tumunani yagaze no kubona umuteraniro no caburiki azi wamazero none abantu bambara amazero donc sansa bambara biye bipana nk'ibipano byacu ora nkiyi none wari uzi ko wabwiye iyo yishona mo usere zigafise umushira none nainzi uko nawe na hugo wori mu bantu bavanye kuri na King Sad Karume kandi acitwa Bizimana Abubakar Karume benshi mu muzinga hari yabo kanyonsha ya ejo nabonye video baraza kugacisha bana ka video muko muraciringa yagutura mwari mu bikaho turategura utuntu mwari muduki tujanye mu kabari tugeze mu batandatu mie ndo niko na gari kontake iko hapo wori yacha gari ni hamwe none nafa pasa chomoka nafa pasa ya musani twa lift yabuze ngena ta aba twa musani sinamuvuga izina wewe wazananye nani nana kujurenda agusika sinamuvuga izina abasanye barundi banakwiye kuyagacira iyo uzi yuko atamodoka ufise cyangwa udafise ngene wideplaça birakwiye ko uyidocument nyine yakuzanye umwaka kona ati mzee zanda gufatire mzee mangufatire kona kugira atashi mwe muri abo nabo bari wakurondera wowe nawo kiboreza ukibagira yuko atadeplaça erega wabara gutera udushoti tubiri igaca wibagira gari urara hariya kubera yabuze wenda kubwira yuko none Freeman twamuciye ko ryari yabuze nata yaterire Isaac amuzi aranyica Isaac be Freeman uzayise Isaac arakwepa je ama nibutse yagiye rukugu yatasha rukugu nuzeya twagumana wizi na kapiteni kama na nani mwingine wali uze modoka ani tutahamwe kapiteni endo ngira kosaje mugari za watu kosaje si tunatoka yani wa musiga yakubonye tuvuye ino tutahanya umunino ngarutse duza mu Kamenge iko moya atoka wapi sasa PJ Classic gari iko wapi gari la director vipi niko najosha miguu naijua hiyo unanyosha miguu kutoka kuetesi karo ya usiku kutoka kuetesi mpaka kusoka kinama acha wewe wasikudana naijua hiyo ni ya kujiongeza naijua hiyo labda kitoo kimea magari meara anachafisi motoka riki Chelsea ndio kana ke ndio felicitation mzee felicitation kwa gari nzuri ndugu yangu aifunze mzee aifunze abwira okay abwira umu journaliste afise modoka jengi office bwira mzee chapa wewe mu artist wandi oya artist milioni 8 sisi milioni 8 baraba 200 mzee undi muntu afise akaduga keza mingaraguza mzee no mingaraguza imodoka yaguza imodoka mzee yaguze imodoka ruze yitwa wazina ya Promise yitwa Amisi zina y'ikirundo rarizi oya Kasongo yitwa yaguze Arion kada mu telefone simbizi n'abasharimbye abashari tubwiye zina giwe yami sani nziko yitwa Amisi gusa hari yindi yitwa Risasi ya Risasi Amisi Risasi nasikia sasa iko na gari nzuri wa journalist sio diaspora linipo sio diaspora mga mwaraka kani weka kaduka kani kaburi gitoro cyangwa iko ndi agina gitoro era gitorira nera numa iriryami wowe wenyine ni beza iriryami baba nane oya mugabo mbere ko je ngurya modoka unaye mubwiye ndugu yangu nimwambie mbona blaza nataka niuze ndinga tena kali sasa inabidi unisupport unheri ntege pesa namubwira ko niwe muntu nabona ko nobibwira kuko nagenda iriha byari bigoye cyane byari bigoye cyane ko gusora amamiliyoni arenga 70 bamara amafaranga menshi mzee nanje ubwanje iyo ndavyibutse biranera n'ikibazo hagiye bintera trauma mugabo rero ndayirimo nanje ndavyimba mzee akini kare karakitisi akasabu akare ni kangu
za town iyo naho bansinziriye bati mzee ndavyibuse ndabona amesha akiwa tu apero ukachauva najua hiyo ali amazana telefoni sio bundugu sio okay wewe shuka tu ukaburi mwanadazi zingira umujini acha usiniambii hauna news masaa 3 sasa naona vile sasa afero mambo ya ngonaijua brasa nabijua ngo tutaenda usijali tutaenda wapi nishakwambia tutaenda poa mwanangu poa uzoma kutambia ngo basi ngomanuka tule kwikaburimbo mama yangu singezi pole ayana nagukenywe Mungu acha nizisha buru kugira udubuze ibaza sasa ndio mu kigobe ngashika mu gihoje hariya atashika kwikabureza sasa uyu muntu atuka wapi haja nyene haja uraona haji wabo no kukanwara mugabo ni ana sataka umuja batahatevye mama babwiye rero Frima oya uyu afisingene ibintu by'ingene bipanze ni byiza kuba umuntu ari ku rutonde biraryoshe sawa ni bon uyavuze ati je naha saa 7 nuko nyine amba bipangira sinanje mvuze ati je mbaga morning mzee tuheshimiane asante sana ulinileta mzee umenifisha vizuri na Mungu akubariki sasa njia yako haja no rutamje hari abantu bagoye nkabawarasi oya je na washafuata maranje ke uyu ikimugura nikimwe gushika mu muji gushikayo hari abantu igisigaye igabatasa mimi pro minister mimi sio ta hivyo mimi kusimu unasema baba grand frère sasa unaona aje bana jenda wewe ni kiashi unaona aje tufanye aje sinza no kuvuga kwanza ngono afumareka bafuma basiga bande ariko jewe nkagenda wewe unamubwira kajambo namaze gufata ini kontaye wana bambwira ati reka no kwigora wowe uyarabizi je banshikana imbere y'umuryango zimodoka zose niko ngaho rero uyu nawe yarabizi yuko ko biri kose nari karande plaza sikuvuga yuko ngo kwa ko ntafise imodoka arabizi ko na procession yo kwa imodoka yanje ya mbere nayigize uyu yegara buri imodoka kandi turetse no kugura imodoka turadepanana n'abazi ngejo imodoka yanzimiyeko frangago sekupa natoni niuza hano vale mwene wako Frima nayo kwese ya Frima boy bashaka kuja mu kabari ata mera déplacer mu fils komze kuja mu kabari uraje Frima nama taxi akura vitoro kuduza kura shama ku 13 na muvile mu sasa musiku 40 kwenda sasa Frima hivi wakupige kachi Frima abo gutera kachi wowe uziziki ndamufasha ka video ndakamurungika Frima hivi upigwe kachi mwe usiku unaenda wapi unatoka wapi Frima utasema na déplacer bakia nyumbani ulale randi play itangura gute hayi bana wewe unanigishije gutama haya ni kubya kabiri yawe kubya Zeri mera nzindazi yambe nonanzutu join byonzi humora mera ndanda ari kukubya kabiri yambere ni yo respect sawa linoji fresh ihera turiri huyu ndio tajiri ihera kuri nyimbo yako petangura kuri tuyumviritse rero ndazite avugiye hagati twese turahaza subiri yamazwi yakure ubundi je sindi umwana uyu mwana ejo turaririmba karaoke twigize abasami tugira abasami Mike yakoze video ndayifise tudaposta muzee nishatupa yakubujije nishatupa eko uko si usuririmba we musuririmba muri Maribu na araho foko wewe uri umusarifu uzoza mu baru uzoza muri town uzoza muri ville Kenye uvuga urashaka kunywa na moyo kemara kama saa 3 nasiko bene wanyu babigeza nitubazi
Wewe zuranga hiyo. Mari kuchonzi icho petit primus ni noti. Set bar. Pri normal ni 1600. Msichange ndari tafuta. Fana ni poro. Wewe rukakira. Guzataje. Ifara muri mari burayi. Ukomesha. Ushobora Andirihi gataye mbona. Nashize ko sti. Nayo washize kwiri warambulutse. Wambulutse. Kasha ngira baramuroze. Wewe tu tingo ngaha. Ngo ngaha muri kamera. Sikia kidogo. Dudu ingo kwanza. Dudu. Ashobora. Urazi demo. Mwerekano rya. Mushiremo Ki mwereka urazi demo ya office. Dudu yaro uyo ni wakatubunuru uyo numu boss. Ni boss yo. Uyu ni boss ani kitana. Ni boss. Sasa Karume. No mu mimba acuruza ubunure. Twa turi mu mimba acuruza ubunure. Yanafunzwe kubera ingurube. Kubera ubunure nyine. Jugo konda. Abahita kuri ngangari. Ngangari hotel. Kwa mugani. Sasa mzee. Jewe ariko imaze kubona cyane. Ngo. Atabujyajya ataki. Karume ari mu basami. Karume n'umugenzi wawe apare y'akazi. Mwavanye kure. Ari utwensorite twisjewe nzi. Muhurira mu kuzimu gukora ama content. Muhurira Clotilde yigeza guta. Kandi yarambwiye jewe ranze ndamwemera. Vie bana vyame ni bless. Uyu miendo ari munganisha na jamaa, nivi jamaa. Vinya afite angara tastatari ya tastatari. Nibaza ngira ubu yavyutse. Sasa Salbi n'umuririmbyi mwiza nkunda cyane wakarorero twavanye kure. Je bon namusanza yavuye kure. Amajana atamvana kure, catuvana kure na muri kure hanci. Turabandanya. Rero n'umunsi ndigifiki nini? Umunsi ndigifiki nini? Iyo sa batamfasha muri 2023. Muri 2020 mwari munyisha. Aseti bizakoni zabakuwa bagira bakwice. Content. Uzinye twiruka ku content yari konkiransa batwayiruka. Jewe aba Isaac bande twacino ugiye gukorana na Big Face naro gachuhurirana n'uwundi akasi zero. Nakasi zero Zake nimesha. Twariruka ahubwo uyu muhungu. Kana bari bamaze imyaka 3. Oya ako moto ndagakura yumve nani. Gusa rero ariko direct ku moto. Je narakoze. Apana Messi. Je Wapo nabazi sana man. Kwa abajama nasanze ari bikoko. Akini pambana man. Pambana kabisa pambana. Nao nyene tutanganye nyene kubera mukuru ya mari mukuru ariko turi umukozi kuko nizo TV za kera ni ugisigaye. Abakozi atatu bitu nabibara ni ogopaga bajya petse akishima. Sasa urumukozi. Bro, nta bintu byo kuvuga none ubari no ko barakoma mahiti imbere y'abaririmbyi ba kera kandi bakuze kandi bazi umuziki. Rero nta bintu byo kwijajara. Muvye kuvuga ngo urumva ngo uyu n'umupeti kapeti. Nuko nate ejo bundi hosanga ndakwemeza. None ganuko njewe warazimye vraiment na iPhone mzee. Tera uma mzee. Utaraba neza na mikazoguhe. Sasa. Swali la mwisho ni moja. Enda moja hit nakupatia hit. Karume na Rinoji. Mi Landry. Hacha. Yulikuwa nayo mu mikono. Naijua hiyo. Sina hela. Karume na Rinoji. Wemerane kurusha uwundi. Karume na Rinoji. Nimera Sadbi. Kona Rinoji aramwemera Sadbi. Hiyo naisikia hiyo. Yanaijua na sasa wao wanakwemera munagoye hiti turuza. Igwa na awadi. Yagoye na awadi none reka shamba bari. Yo ni kali sana hiyo. Utegeza nini gutanga respect. Oya mzee. Yamoya muri na views umwanya muto. Legend remix yakuje miliyoni aheze amezi nk'ata indwi batara 5 iyi nayo tuza twakuje miliyoni dufite amezi 2 muri demo none wumva ugira kwiza 1 5 ubira kwiza 2 ibaye bihitse hafi umwaka vubura kwiza 2 tuza mu mezi 5 none wumva oya kumwemera gute Karume wewe acha wewe twemera za tumbi sana yamwe asi wewe nturekure twemera Karume
Emera Karume mzee heshima aba banyirukana abas contrave ya beat yarakoreye promotion guys uzazina aryoye kuri STV aryoye cyane kwera abantu dukore muhira hari abantu baza kwibona bavuga ati twakoreye ahantu habi tugiye ibintu bibi ariko turi mu rugo turi mu Kamenge jeni navukiye none akuriye ni muhira iwacu je ndimvukira rero nimba iyo utavuze neza hubaca donc utavuze neza iwanyu sizi kuzogenda kuvuga izo za Cristiano Ronaldo canke zabandi nyene zimeze jewe ewa mimi niko hapa mzalendo nisamee sana asante sana wewe mzalendo na sasa wazalendo STV tunaenda huyu anatuvuruga sana merci sana kaka je turiye turi inkuru twari unure twate ikisi kiganyo gusa nikiyago tura debate tutere inkuru ko biravuga rero ona ko naje no mwindi shusho yo ya mbere nkoze ikiganiro mukavuyo ariko ntivyadukujije je nanje ndeme mukavuyo mimwenyewe ndakavuyo mimwenyewe siriko ataserie mwenyewe njo kavuyo. Merci beaucoup STV fans et remember kugira subscribe nayo wambimba iko bitu gani nakufunga tena derege bagusize mu muziki kuri STV ushakuja mubimba kweli Every story matters.